ego twagomba dushime rero kuri ibyo byumviro mushikirije. Nagomba rero ninjire mu bikorwa nyezina vya Ligue, aho tugomba kumenyesha bako badukurikirana. Ligue bwa mbere irafise izina yitirirwa ibyo tuko turakorera ko musiko twatumaze umwanya tuko turakora na Fondation Pax tuzatubamenyesha, ariko Federation iravye ivyangenegwa n'imiburiburi iragize ama classification ya partenaire. Partenaire ba Federation tubakeneye umwaka wose, dukeneye aba partenaire batuzanira miliyoni 2 miliyoni 3. Nibaza ko ashobora kucagenda gukora n'ama association, kuko ama association yakeneye gutera imbere. Uje gukorana na Federation ugira umugambi ukomeye, kuko na wewe ukeneye gufashwa mu buryo bwiyaguye kandi umeze neza. Dufise aba partenaire bane muri Federation. Mu partenaire wa mbere niwe bita Diamond. Diamond ategeza gutanga n'imiburiburi miliyoni 100 kugira ngo tukwakire. Utegeza gutanga miliyoni 100 muri Federation kugira ngo byose bigende neza, kandi ko turaraba hari hamaze kuvyemera namaze kuvyababa, kandi umaze kwitwa Diamond izina rya Ligue ucugitahukana, ariko hari n'ibindi bice bikurikira, kuko umaze kwitirirwa Ligue hariho na develop. Iyo rero nta wundi azoyitirirwa atari umuntu umwe wenyene. Umudiyama n'umwe n'uwitirirwa Ligue, kandi n'imiburiburi uzoyitwara azomara imyaka 4 iryo zina ryitirirwa, ariko n'umwaka umwe umwaka arahonovera. Hari abakurikira rero nabo bita or, nukuvuga ngo batanga miliyoni 75. Abo nabo nyumba category muri banke imwe iduhaye 75 millions, ayandi ma banki yose nazosubira kugaruka ku terrain gushika contrat twamaranye. Fate nk'ubu duhawe na izine y'amazi, ukuvuga ngo uyu mwanya wose twasinyaniye contrat nta mazi yandi azosubira kugaruka ku terrain uretse ayo mazi azoyikarakoreshwamo n'ibindi bizoca biherekeza, aho uzosanga aronka une place publicitaire ku mama n'ibindi bizokurikira. Igira gatatu ni argent, nawe nyene atanga miliyoni 50. Amaze kuzitanga hari ibyo tumwemerera nawe nyene muri iyo kategori, turaheza tukatwakiramo babiri bari similaire. Hanyuma uwanyuma nuwa 25 millions tuzoza turaheza mu brochure uko bigenda. Bisigura iki rero? Aya mafaranga azotangwa na partenaire niyo acagenda no gutegura la Ligue B izobera mu association. Nuvango hariho la Ligue A, nuvango izibiri za nyuma, nuvango ya nyuma ya Jivi Bujumbura ni ya nyuma ya Jiva muri interieur zose zokoroka. Hacaduga ya mbere yabaye muri Ligue B y'Ibujumbura hamwe niyabaye ya mbere yo muri Ligue B à l'intérieur. Bisigura ko rero la fédération va injecter des fonds même muri Ligue B kugira ngo babandi bandanye bitegura, kuko c'est vraiment un tournoi iri vraiment officiel. Kugira byo tubishike ko twamaze kunegocia n'abatari bake, ariko muri Ligue turemeza yuko tuko tubikora. Muri Ligue la fédération va donner des maillons à tous les clubs participants kugira ngo tuba standard yuko bakorerako. Hariho na partenaire nk'aba Ligue bazoba bariko n'abantu bamwe bazoba baduhaye na or na argent n'abandi, tegeza kumvikana ukuntu bakiriya les places publicitaires. Rero tugira ngo tubishike ko turabona ko dashobora gukora muri analogie. Twamaze kurondera ama création y'ama logiciel, aho umukinyi wese azobascane via le code QR. Ubunye two turavugana hariho une entreprise imaze kudushikanira ama carte 3000 kugira ngo n'umukinyi cyangwa umuntu wese azokwinjira ku terrain il va présenter un carte via le paiement code QR. Nimwe mara muvuga ngo muharurira mu mifuko, bibaza ko bigiye kurangira tuzarurira online. Ico naco rikindi tugomba tugende kubyerekeye aba intervenant muri baba officiel, hariho aba arbitre, aba coach, aba officier de table, aba médecin, kubera ko aba bose baronka ubushiruka bute mu bihe by'amamatch kandi bafise développement de carrière. Nukuvuga ngo ibihe byo gufinata birarangiye. Umu officiel wese azofatwa mu ikosa amenye ko ugukora kwiye kuzoba guhagaze. Umu officiel tuzosanga afise un esprit partisan, bafise ama equipe baserukira canke bahagararira. Ubunye tukivuga ngaha mumenye ko iyo ntumbero tutayemera kandi tayikunda. Aba arbitre, aba coach n'ibindi nitubemerera ko bagenda mu esprit canke mu service ya fédération. Nabo dukeneye muri protocole, nabo dukeneye kudandaza, nabo dukeneye ahantu na hamwe. Les gens qui vont travailler muri bikorwa bya fédération byo kuja gukubura, byo kumanika amafire n'abandi bantu atari aba officier de table.
canke aba officiel ngo muvyumva na mwebwe ko les officiels n'abantu b'abacamanza n'abantu tuba dukeneyemwo ijambo na cyane dare mu mafo zo gufata ingingo mu buryo bukomakomeye. Turasaba iki rero abijejwe ibihe byo gufina byararangiye, mu arbitre adagira sport ikwiye bamusezerera hakiri kare, umukoce atiye forma au niveau y'amaniveau n'amalisansi n'amaniveau bagenda bagira ngo tubabwire yuko muri ligue tuzobasezerera, kandi aba officier de table nabonyene babwiza kuza bagize ibihe byo gukota ama imprimante byo gukota ama ordinateur ya 1 million, ivyo byose kuva ino tournoi ya Viva ibaye la fédération izo ifise ibintu byabo. Abamedse baza bambaye impuzu za sport ku terrain, amasengere y'abakobi nabande abo bantu bazashobora kubabona ntibazosubire no kwinjira haje. Il faut ko baza afise kits d'un médecin kuko umuntu akomerekeye ku terrain birabaje ubonye umuntu ariko aragawusinga yambaye dispress abandi bariko baraba cyangwa musanga umuntu ari hariya ukabura umuntu vraiment qui assiste sur le match. Maintenant c'est un terrain numva yuko abantu bose bagwiza gukora avec du sérieux etc. Rero dusaba les officiels kuba à la hauteur ivyo bajejwe. Mwavyumva ko ibyo tubasaba, kandi vraiment ndasaba nimwumva igihe banora nabwiye ko nzomete na la ligne dire au début c'est tout à fait normal, mugabo umwaka maze guhera muzosanga biri fluide bizavyoroshe kandi byose bigenda neza kuko uno musi tufite ama licence murabona ukuntu ameze kugira ngo ibe biragenda gutya. Ces licences dans moins de 3 mois ziba remplacer avec des licences électroniques. Office téléphone avec le code ayikuzaniye uraskana ukabona tout ce qui ibiri muri licence yiwe, tukuvuga ngo dans ces licences yiwe avec le code QR ndashaka kubona equipe akinamwo, ndashaka kubona contrat umwanya izomara, ndashaka kubona etc. Rero nibaza ko bizogenda uko hanyuma abagira ama marquage aheje ku marka twebwe tubironka muri logiciel gatubona tuyarakinye telle date yarakinye ibizo bikibaye birebire. Vraiment on est là nous entamons un processus yo guhinduka. C'est la raison pour laquelle twayise la renaissance du basketball kugenda mu aspect ayanari kuvyerekeye la ligue tuzocisha muri cyo twita ama tournoi. Muri ama tournoi turakeneye harimo abantu baza usanga batanga ama sponsor. Turasaba ko abantu batanga ama sponsor muri fédération bataza ari abantu biyumvira ko tubaha tournoi y'ibintu bisanzwe, ni tournoi mwana ivyo Viva ikoze nibaze baje gushigikira aba intervenant bose muri basketball kugira ngo après son passage abantu bakina basketball ngaba arbitre aba officier de table inshuti n'abagenzi bazamenye sa présence, apana ko umuntu aza akaguha miliyoni 2 agaca agenda ukamenyekanisha produit yiwe akazobanya dandaza atonensi abantu bakaba bakiriya biwe nawe abana bayikinye atana kimwe bakuyemo. Byo turabisaba yuko byogenda neza. Kubyivyo hari amatunwa nkamwe tumaze kumva dushaka gushigikira en dehors des tournois générateurs de revenus aho twise Cup of Charity, les coupes de charité. La fédération ibwiza kuja gufasha abantu kujya kwa abandi bantu basanzwe babikora ko tumaze kubona na ino organisation yabidusabye nk'iyo bita YBSP aho usanga bagaburira bajya abana bakagira Noel. Na twebwe la fédération ndazi tuzosaba ama équipe iparticiper kugira ngo dutegurire Noel abana bose mu gisagara ca Bujumbura, tubagaburire tubakore umunsi mukuru mugende ngambaye impuzu za basketball aho dusaba tout intervenant muri basketball kwashira mu buryo kugira ngo uwo munsi mukuru ukorerwe ku terrain de basketball habe ya match abana baze bagaburirwe bambikwa bamwe bigishwa no kundunda umupira kugira ngo bigende neza. C'est vraiment les coupes de charité tuzogenda n'ahandi aho dusanga tugema orphelinat ugasanga umuntu ashaka kubegeranya uburyo kugira ngo aje gufasha abana aho nikora. Voilà ibyo twisiye les coupes de charité hamwe byo ari uko ni sawa. Igira kabiri ce sont les équipes qui vont sortir zigenda hanze sitwe kabicanga gatatu zisubdivisées en deux catégories. Alors les équipes usanga ari ama équipe yaganyije agiye kuri représenter yonyene akana n'ama équipe a représenter igihugu. Alors nayo asubdivisé mu senior à moins de 18 ans, à moins de 16 ans, nibi dushaka organiser. Iza national, izi gihugu turemeza yuko on fera tout kugira ngo fédération ko bishoboka byose ngo zigende. Ariko turabona nk'ama équipe tuko twashikira cyane New Star na Gladiators. Twazishikiye mu buryo bukomeye cyane. N'utwo twazishikira nejo Gladiators twavanye duteba nuno munsi mu byancereje birimo kugira ngo bashobore gusohoka hanze. Ariko icyo twasaba nuko ama equipe yose azomenya ko
agiye muri ligue azogira un engagement equipe idashoboye gusohoka hanze ku mafre yayo izoca iriha amapenalite bahaye federation. Ico mucumve neza uko la fédération n'est pas là pour payer à la place des clubs. Udashobora gupanga club ibihe by'imitwe byaraheze, turatanga amasheke tugasanga les clubs n'ont pas de compte. Les clubs n'ont pas de compte, bashaka amafaranga yo mu ntoki, maana yake hakuna comptabilité. Uno musi baganyije 6 millions ya Viva, byari baganyije 3 millions etc. Les membres bandanya batanga amafaranga babakoba ego abo muri diaspora batanze abandi batanze. Tu te retrouves au bout de compte, il n'y a pas d'argent. Mugiye ku ma compte, mugiye mu biki ugasanga bagumagi nyama bagubagira gute hageze gusora bati nta mafaranga dufise. Abantu baza gukinisha fédération, baza kwakinisha igihugu, vous devrez être à la hauteur. Si vous avez gagné, il faut représenter le pays. Si ce n'est pas le cas, kuza kwidoga ngo nibamfashije ndakubwiye ngo ushinga umugwi. Le national ni national tuzoyigwa mugabo ushinze umugwi gwana gushika ugiye ku représenter hanze uko umugwi urabandanya jusqu'à la fin. Mugabo ashaka gushika ugasanga il faut céder. Ubonye atadushobora il faut un contrat de cession. Ashaka guseda kuja ku représenter ngabati buryo buzongora. Je ntinze ngaha je peux céder nkaba représenter muravyumva namwebwe à l'extérieur kuko hakuja kuvuga ngo nyandika après bati navyo nshoboye. Il faut céder akirikare uko ni gihugu hanyuma ugasanga les gens babishoboye bashize uburyo hamwe kugira ngo dushobore kugenda kuba représenter neza. Navyo birakunda ni mu buryo bwo kuyaga. Rero tuko turabikora. Rero nibaza ko umuntu wese azoba agiye muri iyo nzira azoba yemeye ku représenter igihugu. Atavyemeye vy'ukuri bakaduha amande bakaduhana natwe amande tuzamwimpoza ko ataduhaye natwe ntazosubira gukina haba muri association haba no muri fédération. Nuko bigenda agenda azi yuko agiye gukina kandi byose bimeze neza. Yani majambo karibu mwiterambere rikomeye ya basketball. Turaye kaze rya abajournaliste bashaka kutubaza ibibazo byose bashaka hamwe n'abari muri salle. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nitwa Ajnelia Kimana nkaba nkorera ikinyamakuru novuga Ndaha TV. Ikibazo cyanje mfise kivuga uno munsi mu gihugu cyacu cy'u Burundi turabona amashira hamwe menshi atandukanye asanzwe akorera ngaha mu gihugu kandi twobona yuko ateye imbere, ariko ishira hamwe Bwamudini yo dukunze kubona cyane mu gisata cy'ibinyobwa bitambiye nkuko mwabivuze rigaragara cyane mu bikorwa bya federation. Hoba hari andi mashira hamwe adashima kugaragara ashigikiye federation yacu canke ariho nayahimba byokunda mukatubwira. Urakoze. Gahuza bambaye impuzu zibaranga birumvikana uko birateye isoni kandi ko n'abahagarikizi nibaza yuko naho mutabivuze bategeza kuba ari uko abakibo mwavuze ko muzobaha imyambaro byiza cyane. Mbega ivyerekeye vya formation y'abamenyereza n'ivyerekeye formation y'abahagarikizi birimo mu migambi yanyu mikuru ako karakabazo ka mbere. Akabazo ka kabiri nagomba kubabaza ubwo bushimwe mwavuze muri iyi tournoi ya mbere muzoha abahungu, tournoi y'abahungu n'abakobwa. Kubwanje sinzi ko ari kwihenda, mbona hariho ekanini nukubera abahungu batanga spectacle cyane kurusha abakobwa cyane. Tuzokora ibyanyu bya twese. Tuzokora twavuze ya classification tuzoza turamenye kugira ngo mubabone. Mwana abonye muri yatunwa nyakwa Ndaha TV marabonye abantu bose bari bahari baravuzwe barekanye ibyavuyemo. Muratunganya amatunwa ayintambamye mubona. Yego intambamye ntazo twavugira nga intambamye zitegurirwa zikenyurirwa indani muri federation. La Prevaneke biriko biragenda neza kandi nta ntambamye tiko turabona gutyo turabona abantu baza cyane. Mwataje ko hari imigwi yamugaye ihari. Je mu byo bashikije vraiment ntabyo nari bwabone. Ahubwo mpaye cyumviro ni cyumviro je mbonye si vraiment byo bihari. Personnellement nibaza ko mu yogira ma recherche etc. Ngire ko nakiya na secrétaire général wa Febabu yani karibu cyane tumukomera amashigwize neza kuzana umukozi mwiza abakorea cyane. Merci beaucoup. Yaje ntanga ibiti no muhaye igiti kinini. Nibaza ko ndacishije kuvyeke naho Theodore Ntunga sitwa Ntunga Theodore
mbega hoba hariho amaformation ateguwe ayo migambi yanyu amaformation ari obligatoire ko nyuma dukeneye guteza imbere imigwi tuteza guteza imbere amaformation ivyo biri obligatoire badusabye ko tubisha muri ama projet yacu ya 2 ans ico gituma turiko twitegura vendredi hazoba inama ikomeye cyane kugira ngo twamye tuvugana hagati yacu ari n'amazokora n'ivyo bampaye n'ivyo fise kugira ngo bitangure neza tubitegura amaduha cyo muri comité exécutif tubibahereze muzoca mubona le plan uko nzogenda yidehura mais les formations zozo ziri utigwa mugabo bashaka ama formation actuellement agenda si en programme imeze neza apana ibintu biri éparpillé à l'heure hanyuma yabarije ngo entre les filles et les garçons mbega ni Viva yahisemo gutanga gutyo canke ni fédération igomba kuryamira bigeme nibaza ko amwe twobaza nka secrétaire général arabizi ko na licence z'abakobwa zimbutse cyane muri FIFA gusubiza abahungu pardon muri FIBA sorry muri FIBA zirazimbutse gusumba iz'abahungu na la manière batreta muravyumva namwe hanyuma natwe turonse umuntu aduha tournoi turaraba progressivement la fédération yafashe ingingo yo développer basketball féminin anacho gituma projet ya mbere twa présence ya projet y'aba féminin ya anacho gituma mubona yuko twabwiye yuko twaronse batubwiye ko yemewe mu byo nabonye yemewe asigaye ko agenda ama procédure tuza kuduza les équipes yakomye les équipes nayo ndaba nka basketball féminin muri États-Unis irakuzwe cyane kubera barayiteguye baragize gutyo rero ntitwo bifata ko ari Braudi ya decise uko Braudi twaravuganye non plutôt kuvugana ngo ni fédération ya decise mugabo c'est la situation et les circonstances qui ont décidé qui peuvent changer demain bivanye nabonyene n'ama implication ya yacu na twese iyo ngo twagure tugira imigwi imeze neza